Hello, nizere ko mukomeye mumeze neza. Hanyuma ngira ndabereke ingene umuntu ashobora kwinstara application ya Trust Wallet. Trust Wallet muzi yuko ari application idufasha ibintu vyinshi umuntu asanzwe akoresha crypto money. Kugenda rero uraja kuri no application ya Play Store. Play Store iyi ukandika ijambo winjiyemo muri Play Store Trust Wallet nkuko muri kubibona. Hanyuma uheje kuryandikayo ukayiteresharija, urabona ifise akayinkone gasa kurya uri kubona. Hanyuma ukayiteresharija hanyuma aho uhejeje kubigura rero ucufyonda kuri créer un nouveau portefeuille. Mu kuyicreer urabona ufyonda kuri ako nyene créer un nouveau portefeuille, hanyuma ukabandanya ugashiramwo aho ugashirako utu tuvi na condition birikira gusaba yayo ugashirako tuvi nkuko hanyuma ugafyonda kuri continue. Uhejeje uraheza ugafyonda bakaguha amajambo 12 ukaraba aho yandika. Kandi si vyiza kuyafata screenshot kuko ntibinakunda nkaya n'amajambo 12 yanje bampaye. Hanyuma uca uhejeje kuyandika ahantu urabandanya ucitora nk'agapapuro ahantu wayanditse kurya nyene akurikirana ukazorafyonda kuri rimwe nkuko ukazorafyonda kuri rimwe. Uhejeje ugafyonda kuri terminer bakakoreka ko bikoze neza byenshuwe. Ayo majambo 12 ukaraba ntuzoyate ahanyene rero ubuhejeje gucreer wallet. Ico ukora ukeneye mu nka USDT kushira mu coin ya USDT ucufyonda kuri aho handitse add token gushiramo ntuze nshasha ucufyonda ko hanyuma ukandika search aha kuri search ukandikamwo USDT nkuko uri kubibona nga USDT. Kubera ubukeneye rero TRC20 uyibona ibikwa gate TR7 ucigashiramwo ucubona ngaho yamaze kuja kuri ekra. Hanyuma ushaka nko kwirotirirako ucufyonda kuri recevoir kuko ukeneye kwakira. Hanyuma ucubonayo adresse imeze uko ukayifyonda kuri copy. Hanyuma ukayitwara dufate nk'umuntu ashaka kurotira muri Beri ukayitwara ahangaha muri Beri naho ucija handitse USDT. Hanyuma withdraw ya adresse wa copy ucuza ukayimurira hajya hambere. Aha kabiri ugashirayo amafaranga urotiye. Aha gatatu ugashiramwo continue ugashiramwo na donc ijya ntuzeye ijya bakubwira ngo ni password. Hanyuma ugafyonda kuri submit. Ivyo cyo bikora 3 z'agatondo zirenga nk'iminota 5 kuduga gushika nka 4:30. Hanyuma amafaranga bukeye donc après midi kuva 18h gushika 21h akagushikira. Nuko dukora. Murakoze rero nuko muheza gigwe.